Kubabara mu butinyanka n'ibisanzwe. Mbega endometriose ni iki? Mwaramutse neza, je nitwa muganga Karine Emerimana, nkaba nsanzwe nkora mu ishirahamwe Sakode, nkaba ndi ngaha kugira ngo nishure ibibazo vyerekeranye n'ubutinyanka abajene basanzwe bibaza. Ikibazo ca mbere, isuku ryiza mu butinyanka ryokorwa gute? Ku bisanzwe umuntu ari mu butinyanka akenera n'imiburiburi ibintu bine. Arakenera agatambara akoresha mu gihe ari mu butinyanka ko gutega ajya amaraso ava mu gihimba cirondoka. Rero mu Burundi kenshi dukunda kuronka ubwoko bubiri bw'udutambara. Hariho agatambara umuntu akoresha akakamesa agasubira akakambara. Hariho n'akandi gatambara umuntu akoresha akaca gata, donc serviette jetable. Rero serviette hygiénique réutilisable ariyo ako gatambara umuntu akoresha kisubiriza akambara kenshi amasaha 6 n'imiburiburi, bivanye n'ingene uwo muntu umurindi w'amaraso ava ungana aragahindura. Rero amasaha 6 ntiyorenga uwo muntu akambaye. Nico kimwe nayo serviette yindi jetable kenshi mu Burundi abajene bakunda kwita Cotex. Ego. Hama kubera umuntu amarayo imisi tugereranije 5, donc azarahindura. Rero ntiyo kwambara iyo yambaye yari yarambaye kandi yarakoze. Aho nshatse mvuga cane cane kuri zirya bakoresha bisubiriza. Bisaba rero yuko yayambaye ayikura akayimesa mu mazi meza n'isabuni, hama akayishira ku zuba kugira ngo imishwarara y'izuba ijya bita ultraviolet ishikire iyo serviette kugira ikure imikorobi yose iyo serviette ishobora kuba ifise. Hama apart ama serviette umuntu akoresha arakenera kwiyoga mwico gihe abari mu butinyanka. Rero yoga ni mu buriburi rimwe ku munsi, ariko arashobora koga 2 ku munsi. Mu gihe mugabo umuntu ari mu butinyanka aroga no mu gihimba cirondoka. Rero igihe ari karoga mu gihimba cirondoka yoga n'amazi gusa, nta kintu na kimwe c'isabuni ashiramwo, kubera yuko abariko aronona. Indani mu gihimba cirondoka ntibikenewe yuko umuntu ahoza, nta mazi ushirayo, nta kintu na kimwe ukoresha, kubera yuko hari abantu barihora bashirayo ama produit bikabononera. Umubiri wonyene urafise ingene wigirira isuku mu gihimba cirondoka, kiretse iyo hariho umuganga yakwandikiye ibintu ushira indani mu gihimba cirondoka, niho ushobora gushirayo produit umuganga ashaka kuba yakwandikiye. Arakenera kandi ahantu yihindurira, nko ku banyeshuri iyo bari ku ishure arakenera chambre agenda kwihinduriramwo, nayo ikaba ifise amazi ikagira n'isabuni kugira ahejeje kwihindura ashobore gukaraba neza. Ikibazo ca kabiri babajije ni kubabara mu butinyanka n'ibisanzwe. Mbega endometriose ni iki? Kubabara mu butinyanka birashika, ego, kubera yuko umubiri hariho inkabuzo nubwa hormone uproduisa mu gihe umuntu ari mu butinyanka ifasha yitwa prostaglandine. Donc umuntu arababara iyo hari iyo production iyo hormone. No kuvuga yuko ndovuga yuko igitereko kiba kiriko kirikanya, giravuga ko kiba kiriko kirikanya, rero umuntu akagira ububabare. Rero urumva ni bisanzwe yuko umuntu ababara, nga hariho ububabare bushobora kuba burenze bikaba atari bisanzwe. Aha hariho umuntu yabajije ngo mbega endometriose ni iki, kuko hariho ububabare umuntu ababara bwinshi mu gihe aba afise ingwara yitwa endometriose. Rero n'igihe hariho uduhimba two mu gitereko tuja nobwa ati hari umuntu usanga adufise turi mu bindi bihimba by'umubiri. Rero uko ako gahimba gakora kari mu gitereko naho kaba kari mu kindi gihimba c'umubiri niko gakora.
nuvuga yuko umuntu rero ari mu butinyanka ako gahimba aho kaba kari kose karaproduza iyo prostaglandine hama kandi kakava n'amaraso urumva rero ububabare buriyongera cyane iyo rero umuntu afise ububabare bukabije ku buryo afata n'imiti ubwo bubabare ntibugabanuke byoba byiza agiye kwa muganga kugira bamurabire ingorane ashobora kuba afise hari igihe ububabare buba bwinshi uko imyaka igenda iragenda donc ingenda irongerekana uko umuntu agenda arakura ugasanga hariho novuga ibindi andi ma manifestation donc ibindi bimenyetso aza arabona mu gihe ari mu butinyanka ibyo byose uwo muntu yokwegera umuganga yabinonosoye cyangwa akagenda ku ivuriro rimwegereye kugira ngo bashobore kumufasha anamuvure ikibazo cya gatatu babajije kivuga ngo mbega utagize isuku mu butinyanka bigira ingaruka izihe ku bisanzwe umuntu atagize isuku ni ukuvuga ko bitegerezwa kumugirira ingaruka rero umuntu atagize isuku mu butinyanka ingaruka ni nyinshi hariho ingaruka za mbere zijanye no kugwara n'ubugwara umuntu aragwara ingwara zifatiye mu gihimba cirondoka hariho imikorobi iza mu gihimba cirondoka rero umuntu akagira ibimenyetso byo kumota kugira akamoto kabi n'uruziri rukaba rumota nabi kandi rukaza ari rwinshi ego hama kandi hari igihe aguma ashaka kwiyagaza mu gihimba cirondoka akaguma yumva atamerewe neza hamukumva umengo afise ubushe mu gihimba cirondoka canke akagira no gushaka kwiyagaza umwanya wose ahari hose ego aho kenshi abagwaye ingwara ziva ku isuku rike zafashe mu gihimba cirondoka umuntu arashobora kugira ama infection avuye donc ku mikorobi iba yateye uturingoti dutwara umukoyo umwanda mutoyi rero mwico gihe naho nyene umuntu arababara hari gusanga umenga ashaka kugira ubushe kandi ikirenze ico umuntu akunda kugira ayo ma infection mu gihimba cirondoka ntiyivuze akama yagize ayo ma infection birashaka kumuviramwo à la longue ubugumba hama hariho izindi ngorane zivuye ku isuku rike mu kibano kuko nk'umuntu atagira isuku neza abahumeka nabi ugasanga aho yicaye abantu baramuhunga ugasanga amutera nabi abo bigana nk'umunyeshure mu gihe aba ari mu butinyanka ntibanabimubarire mugabo akaba bamutunga urutoki ikindi kibazo babajije kivuga ngo ni gute wogabanya ububabare mu butinyanka umuntu rari mu butinyanka twabonye ko agira ububabare rero hariho umuntu agira ububabare bwinshi n'undi agira ububabare bukeyi ku muntu rero agira ububabare bukeyi budashobora kumutuma aheba gukora ibintu ashobora kugendana ubwo bubabare arashobora kugira imyimenyerezo agatambuka akagira nk'akamarshe cyangwa akinonora imitsi mu kugira nk'amayetirement ibyo birashobora kumufasha yuko ubwo bubabare bukeyi bugabanuka arashobora no kunywa ibintu bishushe hama arashobora no kugira massage ku nda hariko arababara ku bubabare butabuza umuntu gukora ikintu ariko hari ubundi bubabare bubuza umuntu ntihagire na kimwe akora akaryama mu nzu rero ubwo bubabare busaba yuko uwo muntu afata imiti mu Burundi rero imiti dukunda kuronka aha mu Burundi umuntu yofata ama anti-inflammatoire non stéroïdien nka ibuprofene canke ibuprofene iyo miti irafasha yuko kugabanya ubwo bubabare mu gihe rero iyo miti ayinyoya amererwa nabi donc iri contre-indiqué ku mubiri wiwe ashobora kunywa paracetamol canke agafata efferalgan yego hama ku muntu amenyereye ikiringo ciwe c'ubutinyanka ingene kimeze abazi ryari agira mu butinyanka ashobora gufata nk'umunsi umwe
canke iminsi 2 imbere yuko aja mu butinyanka agafata uwo muti, bizotuma uwo muntu ubwo bubabare ataza kubwumva. Ikibazo ca nyuma babajije kivuga kiti irya miti ntiyobitera ubugumba. Imiti umuntu ari mu butinyanka afata ntitera ubugumba nta na gato. Hariho ibintu byinshi mu Burundi bisanzwe bivugwa ku butinyanka. Nk'ico kibazo babajije yuko imiti umuntu afata mu butinyanka itera ubugumba, ni ibintu abantu benshi bibwira ariko sivyo. Hariho n'ibindi bintu byinshi abajeune bavuga canke n'abavyeyi bavuga ariko ata kintu na kimwe coba arico kuvyerekeye ubutinyanka. Nk'akarorero hariho abavuga ngo iyo umuntu asimvye uruzi ari mu butinyanka ngo acaguma ava amaraso mu hakurya kw'amazi atemba, canke ngo iyo umuntu aciye mu murima ari mu butinyanka uwo murima ibintu biba biteye byose bica vyuma. Donc ivyo bintu sivyo nta na gato. Umuntu ari mu butinyanka n'umuntu ameze nk'abandi kandi n'umuntu ashobora gukora ibikorwa nk'ivy'abandi. Ivyo byose kenshi nibaza ko babivuga kugira ngo bimirire abantu gukora ibi na biriya. Ibibazo bari babajije n'ivyo, hama inyishu nagerageje kuzitanga. Nibaza yuko abari bafise ivyo bibazo bagerageje gutahura neza kandi baronshise inyishu zibashika ku mutima. Ku bindi bibazo ndoragitsina abajene bashobora kuba bafise, nibaza yuko nzogaruka kuvyishura neza. Hama kandi nimba hariho ikindi kibazo umuntu yoba afise ngira yoshobora kucandika hama umuntu akamwishura.